Là, posta bunchi. Mesti. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai. Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabirya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Amahoro y'Imana bane namwe mwebwe mwese mudukurikirana, bakunzi ba Kodi Empire mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Mu nkundire ndabaramutse, ndabaye nikaze muri kino gigano cacu cuno munsi turacari kuwa Mungu igenekerezo ryandwi kwezi ni kwa gatandatu no mwaka turimo. Abenshi ndibaza mwamaze kuja gusenga, abandi mwamaze kuvayo, kare nizere yuko mukomeza kugira ibihe byiza, mukomeza kugira kubona ukuboko kw'Imana mu byo murimo byose, kandi katubifurize kurangiza weekend nziza nibihe byiza. Abenshi mwabonye canke mwese muri ko turi kumwe muri kino kiganiro mwabonye aka video ntango yenda bacishirizamwo, mumenyereye ndabaha amakuru abari karavugwa mu karere kacu kibiyaga bigari canke kibiyaga binini aha muri Région de Grand Lac. Ndibaza mwabonye neze ko twameze nk'abajabuka hakurya. Iyo video mubonye abasirikare bariko baradegrada canke bariko barambugwa imyambaro ya gisirikare n'abasirikare bo muri Haiti, n'abasirikare bakoze ikosa rikomeye cyane ryo kunyuruza isukari y'abasirikare bato bato. Aya niyo makuru abenshi bariko murambaza ati bwana Kodi de Black akunda gukurikiranira hafi bijanye n'ivya gisirikare, mbega ibi bimeze gute? Aho ni muri Haiti, abo ni bamwe mu basirikare bakuru bafashe banyuruza isukari y'abasirikare bato bato. Mugabo murabona ivyo babakoreye, baciye bahamagara itangaza makuru, baraberekana hazane bashira habona, ndetse baranabamaramaza, banabambura imyambaro y'igihugu n'amapete bose babireba. Murabona neza yuko iyi nyifato ari nziza ku bategetsi bo muri Haiti, kuko uno munsi nyamba mu bindi bihugu biba kamera kabizwe n'ingoma, ni kubera ko agaciro baba bariko baraha abajyasikari bato bato ari nka ntako. Ibi rero novuga yuko wosanga biba mu bihugu vya Afrika cyane ariko ugasanga nta gikozwe. Mugabo mu bindi bihugu murabona iyo haramutse habaye hamenyekanye umusirikare ipeti ryo yose aba yanyuruje, ibi vyandika umusirikare muto murabona igihana habwa. Bazahagamagara itangaza makuru, bakamuramaraza, bakamwambura umwambaro wa gisirikare, akagenda yambaye ubusa, bakanamwambura n'amapete yose abafite. Nikosa novuga yuko ni gicumuro cy'inyanduruko nakarenge kadasanzwe. Narijya muzi neza yuko bajya basikare bato kubera ko mu gisirikare hakora discipline, atano ruhusha bafise wo kubaza ati ibi byagenze gute, bimeze gute. Akarena gaciyemo, ariko onagira nkeburire abari mu bihugu byo muri Afrika, harimo n'igihugu cyacu nyamba ibi bintu byohora biba canke bimaze kuba, nuko bakoze akantu nkaka byo tuma ta wundi muntu asubira kugira ikintu nk'ico. Uko iyo unyanyashije umusirikare muto ni nawe agwana urugamba, uyu umusirikare mukuru nta rugamba za kugwana, aba yibereye muri biro ababwazigira ku mugabo. Umusirikare muto niwe bari kuri front line guhangana n'umwasi. Ibi rero tuze turabaha agaciro, baze barahabwa agaciro bakwiriye, kuko nibo bafashe runini, kandi atabo nabwo n'abasikare bategetsi bo baho, atabasikare baba troupe babaho, ntaba officier bo baho, ntaba sous officier bo baho, ntaba general, ntaba colonel bo baho, kuko nibo bakoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo cyanke bakoresha ingufu zabo mu guhangana n'umwasi. Kaze ni karibure muri kigano cacu karagaciye mo just kuba ukeburana canke
kubwirana biriko birarengana ngaho mu karere. Ariko reka twisubire ku mirongo y'urugamba. Hari byinshi byo bihavugwa ndetse n'imigwano idasanzwe yazinduye kuri uno munsi w'inikerezo ryandwi mu gihe abandi bari bazinduye gusenga, abandi bari bazinduye guhimbaza uvuga rozari, abandi nabo bariko baracucagirana amasoro n'amasaso hano mu bice bigiye bitandukanye byo mu museko bw'igihugu cha Kongo. Ndavuga neza na neza muri Warekari tubaza kuhaca tubabwiye kungene ibintu bimeze. Ntitwibagira kubabwira abanyamurenge bamwe bita Kagara, abanyamurenge bahinyuye Paul Kagame ingene bariko baramushinyagurira mu biganiro bariko barakora. Tuza kubaha aka video gato twahawe n'umunyamurenge ariko kabisa musuza kati President Paul Kagame anabwira abajya batwiganeho bose bari bifatikanye n'inyeshamba babwira ati koma mukomazike kabisa. Iboneka neza yuko ariko arabahomera yongera bahomangira. Ibi twaca kubashiriramo mu gace gato mu mpera z'ikiganiro niko muza gukurikirana. Rero buza kuraba kino gano kugira mu mpera ni ufise ibako cyangwa ni ufise amahirwe yo kuraba irino jambo ry'abanyamurenge bashoboye gushikiza ndetse n'iki gisirimba bashoboye kudansa canke biboneka neza ko bari baryohewe cyane kubona basubiranyemo. Bishobora neza yuko abanyamurenge batari bake batanguye kubona inzira nziza yo kugira ngo bave mu buja basizwemo n'igihugu cy'u Rwanda. Mu nkundiye tubanze dusimbire ku mirongo y'urugamba. Ni mu gace kitwa Inkukwe. Hari amakuru yazinduye ku munsi w'ejo yereka aravugwa neza yuko inyeshamba z'u Rwanda RDF na M23 bariko barahagwiza ibigwanisho byinshi bagwayiza n'abasirikare benshi batari bake. Rero aha muri Nkukwe abasoda n'ibigwanisho bitari bike bya M23 barabishikanyeho kabisa, baratuza baraturi. Ariko wazana na FARDC baza kumenya iyo nkuru. Bamaze kumenya iyo nkuru, iyo M23 yamaze kwidepoza ahantu n'ibigwanisho, niko guca FARDC iduza drone CH4 yibasira babasirikari bagira toko ija muri bya bigwanisho byose irabiturira. Ibi vyabaye ngaha muri Inkukwe nkuko amakuru yacu amananya batubwira neza yuko banda batubwira neza ko M23 RDF banahatakarije cyane ku buryo bukomeye cyane, ndetse biboneka neza yuko abasikare batari bake bahapfuriye, abandi nabo barahakomerekera nkuko n'ibigwanisho byabo byashoboye kuhasiga amabwena. Sinovuga ko byahasize ubuzima kubera ko ikintu kitava amaraso ntabwo kiba gifise ubuzima. Rero n'ibigwanisho byabo byaraturiwe kabisa mu buryo budasanzwe. Nimwe byo byabaye hariho iyindi base militaire y'ishamba z'igihugu cy'u Rwanda. Nta wuzi neza ko FARDC ifise target yo kugira ngo ishobore guturira ibirindiro byose cyangwa ububiko bwose bwa gisirikare bw'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ni nkuko byaraye bibaye muri territoire ya Karehe, ni hafi ya gisagara ca Minova. Hafi ya Minova haraye haturiwe kabisa ububiko bw'igisirikare ca RDF M23 ku buryo n'ubu bagihungura amatwi. Ibintu byababayeko biriko birababako ni ibintu bidasanzwe, ndetse abene igihugu bari muri ubwo buce bya bahaturiwe mu ubwo bubiko bavuze yuko hasamiranye ibiturika byinshi byatuririwe muri ubwo bubiko, amabomba atari make ndetse yanashwiragiye nkuko byabaye ngaha mu gisagara cya Bujumbura igihe kitiki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2031 byarabaye igihe hasha base militaire yo kumusaga. Ibi vyarabaye rero no ngaha muri Karehe kabisa babombarize navyo bica bitangura bituragurika. Naho twagira tubabwiye neza yuko bongeye kuhatakariza mu buryo bukomeye cyane, kuko barasa mu mabaze militaire ababa bariyo bose barasa ku buryo bukomeye cyane, kubera ko zino drone cyangwa zino ndege za gisirikare ziriko zirahaguruka avec destination, zifise aho zigiye, zifise coordonnées zaho zigiye. Kurasa byo biko biragaragara ngaha ku mirongo y'urugamba. Twiruka cyane kugira ngo tubashire mu ubwo butumwa bwo munyamurenge. Twiruka cyane tubabwira yandi makuru aba yihuta kugira ngo mugende gusoma gacupa muri Warekari. Wazalendo yaraye ikoze ibintu bikomeye cyane, aho yaraye ikoze ibitendo bikomeye mu gukubita no gutosha inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ndetse banazambura n'ibigwanisho bitari bike. Amakuru tumaze kumenya niko mu migwano yabaye ku munsi w'ejo hariya muri territoire ya Warekari M23 yashoboye gukubitwa mu buryo buboneka, ndetse iranahatakariza mu buryo busobanutse. Ndibaza ko murabona ibigwanisho biriko birashishikara ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana ibigwanisho byatswe M23. Ibisande vyabereye ngaha neza na neza muri Warekari. Muri Warekari kabisa barataye ama antibare, barataye amakaske, barataye ibigwanisho byinshi, ndetse inkomerezo zabaye nyinshi. Abishikanye ndetse n'abirutse nabo bose byaragaragaye mu migwano yabaye ku munsi w'ejo. Ariko Wazalendo kubera ko yaciye ikora ibidasanzwe aba ariyo ija muri ako gace, byaragaragaye neza yuko M23 yahatakarije cyane mu buryo
bukomeye cyane. Ibi ni bitero canke imigwano iriko ikomeza kubera hariya muri Nord Kivu, ubona neza yuko ibintu bidasanzwe na buke. Rero ano makuru aho sinagombye kubabwira byinshi cyangwa ngo nabarandire, ni just kubamenyesha cyama kiba biko ravuga ku mirongo y'urugamba kugira ngo mubandanye mumenye updating n'ibintu biko biragenda. Naganda nababwiye neza yuko no muri Kavumu hariko haravugwa iyindi migwano ikomeye cyane yubuye mu gatondo umucabuca w'icyaha 11 zo kuri uyu wandwi ukwezi kwindwi ukwezi kwa gatandatu uno mwaka turimo. Iyi rero iyi migwano yubuye ngaha mu micungararo y'igisagara cha Kavumu nkuko maze iminsi muzi yuko hamaze iminsi yo habera ibitero shuma, muga ibitero bidafise ihangiro ryo kuza kwigarura canke gufata agace kanaka. Bitwo turabibona, tuko turagenda tubibona buke buke, ariko mubone neza yuko Wazalendo gikomeza kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye. Ari nayo mpamvu tuvuga ati Wazalendo ntiyava kwizima mu bice nka vyose. Kare dukomeze tubatohoreze amakuru ingene biko biragenda. Ndanabibutsa neza yuko aha muri Bukavumu imigwano hageze kugira mu masaha 6 imigwano imeze nk'iyagabanutse buke buke. Imigwano yari yamaze kuba iturura gatoyi, ariko ntibisobanura ko yari iheze kuko hamaze iminsi yo harabera ibitero shuma, ibitero vya bidafise ihangiro ryo kwigarurira agace. Nubwo turabashikiriza carimwe, ariko naganda babwire neza yuko imirongo y'urugamba yashushe. Ubu tuvugana ibintu bigikomeye cyane ku rugero rudasanzwe. Rero tuza gukomeza tubatohoreze ayandi makuru abari karavugwa ahagiye hatandukanye. Mwe gusa mugumane natwe nico tubasaba. Uwo wakoze subscribe warakoze cyane, cufite ndamode like kuri like hama tuburiye muri commentaire utange igitekerezo cyawe canke interano yawe kugira ngo tubandanye tubana mu biganiro bene ibi ndetse n'amakuru tubandanya tubashikiriza. Rero kuri Kodi Empire niho honyene muzo kwa munsanga update news ndetse n'amakuru atarambirana mu buryo ubunyaruka cyane. Ndagusabe rero ukore subscribe utarabikora, hama umpunde ama like menshi cyane, twinjirane ama like menshi cyane. Maze imisi neko ndaronka ama like biratangaje cyane kuronka abantu 5,000 barabikiganiro, ariko like wasangana amajana 2. Basi twinana ati dukwize like 1000 nyamba turose abantu barabikiganiro 1000 like 1000 zoba mukoze cyane. Nta bindi tubashaka ko kukanino video wumve ngene abanyamurenga biko baravuga kubijanye n'isubiranamo ry'abanyamurenga n'aba M23 RDF ndetse na Reddit abarahari mu misozi ya Tete. Ejo ku minsi 5 ishize yuko kwa gatandatu, ku minsi 5 yuko kwa gatandatu 2026 no kuvuga ngo ejo bundi uyu munsi turi kwa gatandatu. Wenda video muzayibona ejo niyinga kuko nubwo nzoyishira hanze. Kwa gatanu rero habaye imigwano hari iwacu mu Minembwe hagati ya Twigwaneho na bariya nyine ba FPR ba M23. Kuko turabizi ntabwo ari abanyamasisi, ntabwo ari abanyamurenge, ni FPR iri hariya. So baragwanye icyo bakoze tukiza, ariko twumvisha amakuru ko ku ruhande rw'abanyamurenge biriya Twirwaneho hapfuye abagabo cyangwa se abasore 6 hagati intambara yabahuje na FPR. Amakuru avuga nuko Rugabo riye kuzukunda gusakuza cyane Sematama ibo ngo bari mu bijabo batabaye muri zo ntambara hari nyine muco hagati ayo. Mbere y'aho ngaho hari drone za FPR kandi zirikwa zizunguruka ku mirima abantu bagiye guhinga, zikabakurayo zikabatera ubwoba ngo zirabica. Ni ya gahunda yo kudukura iwacu. Rero tabari icyo bayohereje iwacu kwari kudukura iwacu. Bamarinka batemagura imirima, batwikira amazu, batwangaza badukura hari. Iya gahunda rero ntabwo irashira. FPR ntabwo irarangiza badukura iwacu. Tukiri hariya ntibazagera ku ntego zabo zo gushakisha ukuntu tubakontorora burasirazuba bwa Kongo, kuko bazogaruka bafite ububasha bwo kudukontorora nta jambo dufite, bari tumazeho burundu. Babasha noneho gufata hariya mu izina ryacu bakontorore hariya hose biyita twebwe. Uvuze bamwica kuko bishe twari bukuru, uzamwiye agatwe bamena, uvuze ibinyuranye n'izo bashaka bica, akurira bishe gasinzira hariya. Iyo niyo gahunda uko niko bazakora imirimo yabo ntizihinduka. Ntabwo bazahindura ibintu ni bya bindi, ni kwa kundi bagira amajambo yo kuryosha abantu, twarababananye turi bamwe ngo tuzokorana. Ako nakarimi ka Satani karyosha amajambo, ariko ntibaza bahinduka. Nimba barahindutse nyuma yo kwica ntwari bukuru kubera ko ibishe gasinzira.
tuza tugenda twitonda, akarimi kabo, amajambo meza yabo yo convenka ibifobaga apana Kagara twaraminuje mu buriganya bwa FPR, turabazi izo badushakaho nta kundi ni kudukontrola no kutugira imbata zabo, kutugira abaretwa, kuduhaka kandi bahaka nabi, ugize ngo avuga atanga ibitekerezo bica. Iyo niyo FPR. Rero abo bantu bo ngo abanyamurenge ko turagendana nabo imyaka 30 nta kintu na kimwe badufashije, ukumva ko hari ikibazo tugezaho. Naho abo mwita ngo ni abana banyu ba Nyarugabo barobeye, ese wowe ikintu kimwe bafashije ubwoko mu myaka yose bamaze umutegeko, ikintu kimwe gusa mu kurindira abaturage ngo bagende barage n'inka zabo ahantu hose, kubavuganira, kubashakira umutekano, nta na kimwe. Nabo bari muri gahunda ya FPR yo kudukura iwacu, nibo bagambanyi b'ubwoko ba mbere, kuko bahagaze hejuru mu mashorishori ariko bagira icyo bavuganira ubwoko bwabo. Ni ukuvuga ko gahunda yo kudukura iwacu bayirimo, aho kubareba ukabona nk'abana bacu nk'aho bahahaye. Ibyo ni ukwihinda. Abanyapolitiki n'ikibazo bababana ntacyo bibabwiye. Rubego umuryango we uri muri Amerika, Nyarugabo uri muri Amerika, abana babo bari mu makaminuza meza abaho ku isi, none se niki? None babaha amafaranga bagura amazu bagire gute, bazigamye imiryango yabo bayizigamire, bumva ko kandi bakabwira ko ibyo bazogeraho bose bazabaha imyanya, kandi ni ukuri bigeze kubaha imyanya baba vice perezida, ariko si iyo myanya ni yabo n'imiryango yabo. Niki yamariye abanyamurenge kuba twaragize vice perezida? Umuntu yasohura bakamwica aho hari ku bwa Kabira, bagenda imirimba bakicwa, bagenda iyo gusuhura izo ngizo nyine za Rurenge bakicwa, bagatemagurwa mu nka zabo. Iyo myanya ni cyatugejeje. Gahunda ni yayindi yo kudukura iwacu, kutubuza amahoro ya FPR. Abo bazamuka bashorishori bakabona imyanya, iyo myanya itanga inyungu ku bayibahayishije ariyo FPR. Ndibuka hari ikinyamakuru nasomye, ubwo indege y'u Rwanda yatangiraga ingendo zayo ziri ku Kigali na Kinshasa, uwari minisitiri wa transportation wa transition cyangwa se igihe gito ni Rubego. So ni ukuvuga ngo ni gute uwo minisitiri wa transportation ari we wemeza indege? Ni ku nyungu zande. Hari n'amafoto arahari mu babiri ba online, Rwanda Air launched, uzobona amafoto ya Rubego aza. So ni ukuvuga ngo ni inyungu zabo nizo baharanira, babashira hariya ku bw'u Rwanda, ntibabazamura mu itera mu marembere y'abana babo bapfuye mu ku nyungu z'umunyamurenge. No, rero twirinde nyabuna, twitandukanye n'aba bariganya bakomeje kurwanira iwacu, kudutegeka kugira gute. Twitandukanye nabo, tuve mu bwoba, kuko n'uburenganzira bwacu bwo kuvuga akarengane kacu. Nta kuntu abaturanyi b'igihugu, ikindi gihugu, batuvogera uko bishakiye kandi ngo tugomba kubayoboka no kubabarira. No, ntitugomba kubabarira umuntu tudasangiye igihugu, umunyamahanga, ahubwo twababarira abaturanyi bacu kuko dusangiye igihugu n'ubutaka. Ntaho bazaca, ntaho tuzoca, ariko umunyamahanga araje gusa ngo tumubabarire, ariko ntitubabarira bene wacu. Ntibishoboka. Ntabwo ari inyungu zacu, izo ni inyungu z'u Rwanda. Rero nyabona abanyamurenge, mwe kwita gashimuzo mugomba duhaguruke twize, twamaganiye FPR. Iyi ntambara tuyivemo, M23 ntacyo tumariye, tuje muri leta, tureke kuguma kurwanya leta no kuguma gupfusha ababyeyi, kuguma kuba incike. Ibi bintu bihabiwe, igihe kizogera abaha bamarisha n'abanyamurenge bazobibazo. Hari abazavuga ngo twebwe abanyakagara ngo tuzohunga amahoro, ngo muri abagambanyi b'ubwoko, ariko hari abazahunga amahoro mu by'ukuri. Kuko nta amahoro yanyu ntayamuzazana. Iyo mwari kuyazana aho mwari gufasha, ntabwo ugasinzira ari gupfa. Rero nta mahoro muzazana, abazahunga amahoro ahubwo ni mwebwe. Amahoro nyayo igihe azaza, muzahunga amahoro. Abagiye bamarisha abana b'abanyamurenge bazabibazwa igihe kizagera. Nkayo ngayo twari dufite kuri none. Umugoroba mwiza, mukomeze muve mu bwoba,
mukomeze mukore subscribe, dukomeze urugendo kugeza twamaganye ikinyoma ca FPR. Murakoze. Tukiranduye burundu, barakoze tucamagana gusa. Kugeza kirandutse buri muntu wese mu mutima wiwe azagenda abona. Uko iminsi igenda, bagenda babona ukuri. Ko twatangiye siko tukingana. Naje kanje natangiye ntarakagara, nari muri bariya ifo barwana shaka ko sinari mbizi ko tutari mu kuri. Uko iminsi yagiye igenda nagiye menya ukuri kubera gutegera abantu bamenye ukuri imbere yanje bavuga ukuri kose. So nabandi rero mwibuke buke n'uguhozaho. Mugenda abantu bagenda bamenye ukuri. Nako ntegera urubuga rwakozwe rw'abamama b'abanyakagara amagana kw'isi hose, abamama pana abagabo, buri wese bigeze kudutumira mu nama yabo ukumva ngo nayiwe muranize ngo nivyo nje nyine ngo namwe muri abanyakuri, n'abanyakagara barahari, abamama benshi pana zabinde muvuga ngo Mariko agenda yivuga ngo muri Amerika nk'abagore w'akagara ngo umwe gusa, ntabwo ari umwe, ni benshi. Abanyamurenge bose ubundi turakagara. Ibi mubona ni imyuka ya FPR igenda izerera mu bantu gusa, ariko nta munyamurenge wanze kwikunda no kwihagararaho no kwirwanaho, kuko ibyo nivyo kagara. Kumva ko umunyarwanda atavi mu gihugu ciwe atuvogere ko yishakiye adushyire mu ntambara zo kutumarisha zo kutugira incike, izo zose iyo byanze uburakagara. Rero akagara ni uguharanira inyungu z'umunyamurenge gusa, kandi turakagara, turabikunda, turabyemera, si igitutsi. Akagara ni ijambo murage ry'abanyamurenge, rero babuze ibyo batwita ikintu cyiza. None rero turi abanyakagara, dukunda umunyamurenge, tuzamuvugana sitaye ku mbogamizi cyangwa se ibibazo byose ingaruka izo arizo zose tuzavugira umunyamurenge, twamagane abiyita bene wacu tudasangiye igihugu, tudasangiye inyungu, batigeze batwereka n'urukundo nyarwo. Ubu abariganye murakoze.